uko Imana yitwararika abansi bome inyuma abasavye b'Imana niko yitwararika nabinyegeza mu basavye b'Imana. Neza na neza Yuda yaragumanye na Yesu. Yesu aramubaza ati none ko Yesu yarabizi byari vyanditswe ati umwana w'Imana azofatwa akubitwe bamubambe inyuma y'imisi 3 bazaba yazutse. Hama gacabwira abakoduze ya intumwa zibati kandi muri mwebwe umwe arangurisha. Yuda kandi yamaze gutangura idiri sibyo akayibarisha Yesu abo yobarinde ga Yesu yobarinde komeza abo bandanye urugendo kuko ari intambara nyinshi cyane. Intambara mubona mwebwe mwumva nizito cyane gusumba izo mutabona zikomeye kuko ivyo ubonesha amaso nibyo bike cyane gusumba ibyo utabona. Ubunyera abantu bakobeje kugwanya Burundi kwisi nzima ntabubona ariko Imana irababona. Nonga wosanga arimwo ariko arakovya irakubona irakubona numve. Ijambo Imana yampaye ngo tuza gusanga no munsi ni ijambo ry'Imana rihagaze ku civugo kumenya ibihe n'ico utegereza gukora. Kumenya ibihe n'ico utegereza gukora. Kumenya ibihe n'ubutunzi bukomeye cyane. Ibe si bimwe, imisi si imwe, n'isaha si zimwe, n'iminota si imwe. Mu ndinganizo y'urupimo umuntu utungana no wundi muga mu buzima bw'abantu n'igihugu n'imbere y'Imana sibingana. Igihe nari umushikiranganje wa leta ajeje intware bereye, igihe bangira umukandida mu mugabo CNDD-FDD barantoye kandi kugira abantore bageze kampanye niniya urashobora gutorwa ukemezwa mugabo hatabaye indinganizo yo kwimikwa ntanakigwe bimaze. Barantoye baravyemeza mugabo bararindira umunsi wo kwimikwa. Umunsi wo kwimikwa indahiro yo kwimikwa ntirenza umunota umwe ariko umunota umwe watumye ibintu byose bihinduka kuri jewe ku gihugu no mwijuru. Kumenya ibihe ni ikintu gikomeye n'ico utegezo gukora ni ibintu bihambaye cyane. Reka badusomere rero rya jambo ry'urufatiro twobandanye atarisomye kugira ngo mubanze mwumve icyatuzanye muri ano masengesho y'imisi 3 nk'abagumya banga mu ngamo CNDD-FDD kandi n'amasengesho y'abarundi bose kuko iyo umugambwe urongora igihugu ntibikiraba umugambwe gusa bibiraba igihugu. Imana yajeje uwo mugambwe abarundi bose barabaraba. Mwumve neza ko muri ngaha rero muri ngaha mu gishingo c'abarundi bose nko gwaruka muri ngaha mu gishingo c'ugwaruka rw'abarundi bose kuko umukuru w'abene gihugu nubatwara umukuru w'ugwaruka nubatwara ntangabo zitagira umutware wovyemera canke wobihakana niko bimeze. Imana ivuze ati nshishije ububasha bw'uburongozi kw'igihugu mu mugambwe kanaka. Urumva bose basigara baraba wewe kuko usigaye umuvyeyi wabo. Dusomere kuvayo ariho guhunguka uko ivuga muri Katolika. Kuvayo igice ca 14 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 20 niryo jambo ry'urufatiro ryatuzanye. Farao abonye ko Abisirayeli bagiye acaragagwa. Farao abonye ko Abisirayeli bagiye. Urumva imyaka babaye muri Isirayeli yari imyaka 430 arabaja. Turi kumwe abaganza bakoresha ibyo ashaka abacunaguza. Imyaka 430 irahera. Yarasanzwe abakora ibyo ashaka byose mugabo umunsi umwe n'isaha imwe yumvise kubigiza guhagiza gute ko bagiye guhaguruka gusa. Imyaka 430 iratandukanye n'umunsi umwe wo guhaguruka.
acagira gute acaragagwa acambara urwaga aragagwa. Urumva amasaha samwe n'iminota simwe n'imizi simwe. Umwansi arashobora ku myaka amajana n'amajana 3 yihwenyetse mugabo ku minota umwe n'isaha imwe akagagwa. Aha. Mose yishura abantu ati ntaco mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uwo munsi. Indemesho y'umurongozi haruhande y'umwasaguruze. Mwebwe namuhabagari kugira gute kuremesha ugwaruka gose gwabo ruri mu mugambo CNDD-FDD rutari mu mugambo CNDD-FDD. Uno munsi we muhagaze mu kibanza cande ca Mose. Aha. Kuko abanyegiputa mubonye uwo munsi mutazokongera kubabona. Hari igihe Imana ifata ingingo umwaza akagagwa muga akagagwa ari umunsi wa nyuma wiwe kuko Imana yabiteguye. Ukugagwa ko mwazi nibuze kugukangi kuko ashaka kugagwa ari Imana ibikoze kugira ngo ivyiwe bishike kuherezo. Amen. Arakare mu mwako ndakurimba ngo gusuma sumurenga. Ora usuma ugasumira huri mugari gihe cy'usumurenga. Kubera Imana bishatse. Uhoraho ni wagira ngo abarwanire. Hari intambara ugwana nk'umwana w'umuntu n'izindi ntambara Imana yihagurukiriza ubwayo abashizigwane bwayo. Amen. Yego. Kandi arabwe yuko tugiye gusozera kino gihe abansi bose b'u Burundi bose murabaza. Bose barazwa. Abari mu Burundi mu karere muri Afrika no kwizinzima mwarababonye Imana yaberetse. Ariko naco bitwaye Imana kuko bagagwa boreka hari umunsi bihiraho nyene. Kandi ntuzi ko ntambara igwana. Umwanzi ahagurutse kurwanya Burundi ari muri Amerika canke i Buraya canke muri Aziya. Where si yuri ari Imana ari kumwe nayo. Ntuzi ivyikira mukora ivyo ari byo. Ashobora kugagwa hari na wiberenga anye Igitega. Kumba ari karagagwa ari kilometero ibihumbi 50 kandi akaragagwa Imana icamuhereza ngaho nyene. Aha. Namwe nimwinumire gusa. Namwe nimwinumire gusa. Ari gihe intambara y'Imana we ntuvuga kuko ugiye kuvuga uhavuyitira uko ari gwawe. Hari Imana ngo ati ntuma gusa. Ico nikorera. Uhoraho abaza Mose ati nigiki gitumye untakambira? Barira abisirayeli bakomeze bagende. Komeza bubandanye urugendo. Kuko ari intambara nyinshi cyane, intambara mubona mwebwe mwumva nizito cyane gusombo izo mutabona zikomeye. Kuko ivyo ubonesha amaso nibyo bike cyane gusomba ibyo utabona. Ubunyera abantu bakobeje kugwanya Burundi kwisi nzima. Ntabubona ariko Imana irababona. Nonga wosanga arimwo ariko arakovya. Irakubona. Irakubona. Numve. Yewe ndakubeshira iki? Yesu Kristo niwe yerobanuriye abatumwa biwe abigishwa biwe 12 kandi yamaze amajoro asenga abisengera. Mugani cabujeje yuko habamwe amudandaza. None byabaye ku mwana w'Imana ari Imana ku muntu naho bica bigenda gute? None ntimubaye ba mbere ntimubaye n'abanyuma. Nashaka kubwira iki? Akari mu mpene niko kari no mu ntama. Kuva dutanga urugamba muri CNDD-FDD 1994 twagwanye intambara zose. Intambara zaba turi kumwe, intambara zabatugwanya bari mu Burundi, mu karere, muri Afrika no kwisi nzima. Amajambo mwumva no munsi sa ya mbere yamyeho. Ariko Imana yavuze ati tuzo 2005 Imana yavuze ati hagarara gusa mwirabire ikigina nikorere. Amen. Hari umwaka Imana yavuze ati no munsi
ati hagarara gusa, iyo ntambara sigwanyu, icyo ngira nikorere yanda gikore. Ati kandi abansi mwabonye nimuzosubira kubabona ukundi, cyo turarangurura. Imana ni Imana. Nawe umanike inkoni yawe, uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, ugitandukanye Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomantaza imitima y'Abanyegiputa nabo bahace. Imana niganze imitima y'abantu bose, kuko n'abantu yiremeye. Imitima yacu yose iri mu kiganza c'Imana, irayigaba kandi kayitembereza ishaka. Babakurikire maze mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo, ku ngabo ziwe zose, ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Avuga ibijanye n'abansi bariko baraboma inyuma, mu kw'Imana yitwararika abansi boma inyuma abasavye b'Imana, niko yitwararika nabinyegeza mu basavye b'Imana. Neza na neza Yuda yaragumanye na Yesu. Yesu aramubaza ati none ko Yesu yarabizi byari vyanditswe ati umwana w'Imana azofatwa, akubitwe, bamubambe, inyuma y'imisi 3 bazaba yazutse. Hama gacabwira abakoduzeya intumwa ziba ati kandi muri mwebwe umwe arangurisha. Yuda kandi yamaze gutangura idiri, sibyo? Akayibarisha Yesu ati abo yobarinde ga Yesu, yobarinde. Niko yabaza. Yabaza ikibazo bwa mbere, hata abantu bose babaye nabati no yobarinde twabenye. Kumba ariwe yamaze kujya avance. Kandi ho binagore rero. Hageze no kujya niwe yatora ubwa mbere gusangira ku sahani imwe nande. Abantu n'abantu mugimana n'Imana tukomera amashi. Amen. Yari nakavuze Yesu aravuga ngo azobona ibara uzoje ingurire y'umwana w'umuntu byo mubere byiza yatari kuvuka, kuko ayo mafaranga yari yatoye mugani yari yaguze kwitongo ryamuhambwe, yigura itongo yari amafaranga y'ingurire, bacagura itongo cyo muhambamo. Bene kumuha amafaranga amaze kubona yuko bya Yesu bikomeye, yagiye kuyabasubiza ntibayakiriye ati dukurira imbere. Umya guhemuka. Abanyegiputa niho bazomenya yuko nduhoraho. Hari igihe umwasi yigira suri vumwa kumwe 2 3 4 5 10 20 30 40 ati jewe nico nshaka nkakizonshaka. Nijana igahera n'amajana 2. Abisirayeli yamaze imyaka amajana 30, ariko kugira ngo Imana basubirize mu ndumane kabe akanya gato gusa, baramya kw'Imana ari Imana. Bandanya. Ninamara kwihesha icyubahiro kuri Farawo, ninamara kwihesha icyubahiro, Imana yihesha icyubahiro. Erega abantu usanga iyo umuntu amaze kumva yuko afise uburenganzira ku muntu, nashaje ndabira mwebwe gwaruka rimwe namwe usanga iyo umuntu afise mu gwaruka mukunda kugira amapompaje menshi, uza wumva nk'umuntu nyene urumva yeyumva nyene mu ntuzeya mu mugere n'umuntu uzeya no mu gipfunsi, sibyo? Uza wumva nakubwira ati aho je no gusya, sibyo? No gusya, no kumena, no gusambura. Wewe usambura Imana, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho. Ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere. Urumva Imana irabwira byose ukuntu bigenda. Hari igihe Imana yari yabinumye imyaka 130 irahera. Ivyo bakoze imyaka 130 vyahereye
isaha imwe ntiyakwiye n'umunota gusa. Aha mugabo Imana irababwira mu kanya gato, irabagendera irababwira. Hari uruhande vyabaye imyaka 130 hagera igihe batanga urugendo, itangura kubagendera, ibagendana nabo, itangura kubabwira amabanga, bagenda baravugana ati nimwinomere gusa, ihagarare gusa. Tuyikomera shimana yacu. Ijya Mana yavugaye n'Abisirayeli nishobora kuvuga n'abarundi mu gihe cyacu nk'iki. Amen. Ihagarare gusa. Amen. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere avayo agaruka inyuma yabo. Urumva igihe batanga urugendo niho Imana ishitangwa no kugira umutekano wayo. Sibyo ese chompa mukagira iryo bakwe ryo kumva yuko mukeneye gusaba Imana ati uragendana natwe. Muze mubisaba imisi yose ngo musabe muzobahabwa, mudodore muzokugurwa. Hari igihe usaba ntiwishurwe na gatoya. Imyaka 130 baguma basenga Abayisirayeli, akimana ikiraga kiwija kumbe wa musi wawe wa mwaka wawe wosanga ari ubunyene. Amen. Sibyo wosanga ari dodora rero. Amen. Ice baha mu marayika bagendana, uri hagendera inyuma umutekano w'Imana. Waharagendera imbere gwashagira gute? Agendera inyuma, ashasubira inyuma. Bisigura iki? Bandanya kandi ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza. Hari umarayika n'inkingi y'igicu. Aha iraza ihagarara inyuma yabo. Umumarayika n'igicu baca basubira inyuma, inyuma y'Abisirayeli. Bisigura iki? Ko bahora bagendera imbere, umumarayika n'igicu bagendera imbere. Ariko Musa ugeze Imana igomba kuyikorera ikintu. Umumarayika w'Imana ava imbere hamwe na yankingi y'igicu iva imbere ikigendera inyuma yabo. Bisigura iki? Imana irababwira ati mwebwe imbere naramaze kwategura neza, imbere ni heza cyane, bandanya twihwanire n'aba gusa. Nico gikorera n'abantu, ndashaka guhuza ubwaye n'abantu kuko imbere nta mwasa kihari. Kuko umumarayika agendera imbere kugira ngo abacire inzira, n'inkingi y'igicu kugira ngo bagendere Imana, Imana agendera mu gicu. Imata bano bantu bakabiri ntibumva. Inkingi y'igicu iva imbere na umumarayika w'Imana ava imbere ashagenda inyuma y'abaki y'Abisirayeli. Bandanya rero, bandanya komeza mugende, nihuriye n'abantu nabo bica bigenda gute? Ija hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Warabyumva? Ija hagati. Aha. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu, ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu, umwijima, kutabona. Ego umwijima urahwiwisha, sibyo? Urahwiwisha umwijima ntunabona. Aha. hacura umuzimagiza. Hacura umuzimagiza ku ruhande rw'abansi b'Abisirayeli. Hacura umuzimagiza, umuzimagiza w'Imana. We ntawubona, wowe uri ngaha. Hatosanga mu konde karavuga ntaza gutera ingorane inumire gusa kuko wosanga karavugira hehe umuzimagiza. Umuzimagiza ku ruhande rw'abansi b'Abisirayeli haba umuzimagiza. Hama ku ruhande rw'Abisirayeli, ku ruhande rw'abandi haba umuco wo kubonesha mu ijoro. haba umuco wo kubonesha mu ijoro, ku murango hari sanzwe habona. Donc kuri bo murango nijoro yaramarame kwaro kwibagabagira. Amen. Abandi hacura iki? Mwijima, muzitanya. Bica bigenda gute? Ntibaruha begerana iryo joro ryose. Ntibasubiye kwegera no munsi n'ubu. Tukomera bashimana yacu. Guhera ijoro rimwe gusa kajoro kamwe. Ngije ijambo rero gira ufatiro twaronse ejo. Nagomba kuyinjiramwo mugyumva ubushobozi ububasha bw'Imana. Mbonera kure nundi gwarho gwese rw'abarundi ntimuze umwanya twataye urahagije. Umwanya abantu bavuye ku Mana urahagije. Nimuze mwirata ubwenge bwanyu, inkomezi zanyu zose n'ubumenyi.
muyirata imana yanyu, imana ubwa mbere, kuko imana umaze kuyirata kuyishyira hejuru irakwereka atana kimwe umaze, irakwereka neza ko atana kimwe umaze.